Ndabashuje mwese nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye mwese turabahaye ikaze abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwariko abari mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi ndetse n'abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndabahaye ikaze mwese rero by'umwariko abanywanyi b'ibiganiro byacu muratwumviriza ngaha kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. By'umwariko niba ari ubwambere usenga byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu mu makuru tubandanya kugenda turabashikiriza gatanu kuri gatanu. Turi kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo ya 18 Gitugu 2024 turabahaye ikaze mu makuru agezweho aravugwa cyane cyane aho tugiye kuyatangurira ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Ikaze dore by'umwariko amakuru by'umwariko tugiye gutanguriraho ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi abegereye inzego z'umutekano barakomeza kugenda barashimangira ko Uburundi bwongeye gutakaza abasoda benshi ndetse n'intwazangabo by'umwariko mu ngwano zaje kugenda ziribonekeza canke ingwano zaje kugenda ziragaragara hagati y'umuhari wa RDC nkuko amakuru akomeza kugenda by'umwariko aradusumira by'umwariko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aratugera muri no mwanya agaragaza ko Riba yongeye kugaba igitero by'umwariko cyo kwihimura nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira aho inzego z'umutekano z'u Burundi cyane cyane abasoda bari bakambitse mu birindiro byabo cyangwa se mu birindiro by'ingabo z'abaruditabara baherutse kubambura by'umwariko bamaje kugenda barakurwamo nyuma y'uko igitero cyaje kugenda kirabibasira. Amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ko inzego z'umutekano z'u Burundi mu gitondo cya kare zazindutse ziratunda cyangwa se ziratwara ibiziga by'abasoda b'u Burundi mu nyuma y'uko rero byavuzwe ko abo barundi bagiye barapfa bapfanye n'aba FDLR ndetse n'abandi bagiye batandukanye baba mayimayi bari bafatanyije mu kurinda ibyo birindiro ndetse no kuza kugana ku ngabo z'abarundi. Amakuru avuga ko rero imodoka zibiri z'amakamyo arizo zonyuzeho by'umwariko ziva muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu masaha y'igitondo zipakiye ibiziga by'abasoda bajyanywe ngaha mu gihugu c'u Burundi ni mu nyuma y'uko haje kugenda haraba ingwano zikaze. Kubwa amasoko yacu by'umwariko yegereye igisoda c'u Burundi baravuga yuko abasoda bashika kuri 25 aribo baje kugenda baragwa muri ugo kurasana ndetse by'umwariko bikaba byatumye ibirindiro ingabo z'u Burundi zari zarafashe zibyambuye Riba biza kongera kwisubizwa by'umwariko n'uyu muhari wa Riba nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira muri rusange. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi by'umwariko hakomeje kugenda haribonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane mu gihe ku munsi w'ejo aribwo haje haravugwa amakuru agendanye y'umwe mu bapolisi yaje kugenda ararasa umunyagihugu ndetse bikaza kurangira by'umwariko abaturage nabo baje kugenda baramumerera nabi. Ibi kandi biriko biraba mu gihe umushikiranganje wa mbere by'umwariko General Gervendera ko buca batazirande kugarika yafashe urugendo rwo kumuhinga mu by'umwariko wo ku munsi w'ejo by'umwariko rumushikana mu gihugu cya Guinea Equatoriale akaba yaramenyesheje ko aserukiye umukuru w'igihugu Everson Ndayishimiye mu nama isanzwe ya 25 y'abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta ari mu ishiramwe rya Afrika iyo hagati. Umushikiranganje wa mbere ndirako buca rero akavuga ko muri iyo nama bazokwiga ibijanye n'amahoro ndetse n'umutekano mu bihugu biri muri uwo muryango hamwe no gusubiramwe rero amategeko yose atahinyanyuwe harimo rero ayajanywe n'indogozi ziryo shira hamwe amakori hamwe rero n'amatagisi. Iyo nama ngo by'umwariko ikaba ari ingirakamaro ku Burundi ndetse no ku bihugu biri muri uwo muryango. Ibi kandi biriko biraba mu gihe Burundi bukomeza kugenda burerekana isi byerekana yuko by'umwariko hashobora kuzaba ibihe bidasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Hari urwandiko rw'ishiramwe rero riharanira agateka k'impunzi by'umwariko nga mu gihugu c'u Burundi karemeza mwibarwa kashize ahabona karemeza neza ko mu Burundi atamahoro n'umutekano birahaboneka by'umwariko aho bavuga ko n'ibihugu by'akaremwe na bimwe byahagaritse gutanga ubuhungiro by'umwariko ku Barundi. Ibi bikaba bikomeza kugenda bigaragaza ko abarundi bashobora gukomeza kujya mu kaga mu by'umwariko mu gihe ubutegetsi bwa Everson Ndayishimiye bwakomeje kugenda bugaragaza ndetse bwerekana neza ko by'umwariko budashobora
badashobora kuzihanganira abo badahuje ibyiyumviro, ndetse by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye idashobora kwihanganira abantu bamwe na bamwe cyane cyane ababarizwa mu migambwe igitandukanye, ndetse n'abandi basanzwe badafatanya cyangwa se batumva bamwe ibigendanye na politike muri rusange. Hari ibyegeranyo bimwe na bimwe rero by'agateka by'imiryango iharanira agateka kazina muntu byagiye biragaragara ndetse biranagaragaza neza ko mu Burundi by'umwihariko umutekano ukomeje kugenda urazamba, ndetse bakanashinza Evariste Ndayishimiye kuba rero ari umwe mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko barerekana yuko badashobora kuzihanganira cyangwa se badashobora kuba bozana amahoro n'ituze nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomera. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa rero, turaza kugenda turibanda muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ingabo za FARDC ndetse na UPDF bishe abayobozi babiri ba ADF. Iyi ADF rero akaba ari umuhari ukomakomeye cyane usanzwe urarwanya ubutegetsi bwa Uganda, ariko kandi ukaba usanzwe urakorera mu mashamba ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Hari amakuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ku bigendanye n'igitero gikomakomeye cyane cyagabwe by'umwihariko ku muhari wa Hamas mu gihugu cya Palestine mu ntara ya Gaza, aho bivuga ko umuyobozi wawo mushyashya mu bye politike yaje kugenda arasiga ubuzima, ndetse by'umwihariko akaba hashizemo n'iminsi icyo gitero kibaye, ariko inzego z'umutekano by'umwihariko za Israeli by'umwihariko uko byatangajwe n'umushikiranganje wa mbere wa Israeli bwana Benjamin Netanyahu, bakaba bavuga ko hari hamaze iminsi ibyo bitero byaramuhitanye. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Twizere ko by'umwihariko abatwumviriza muhiri hirya no hino ku isi by'umwihariko mubandanya kutwumviriza by'umwihariko mwaramaze gukanda cyangwa se gupyonda handitse sabone. Abatwumviriza bari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza cyane. Niba mbere usenga rero byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5. Amakuru n'ibiganiro byacu reka tuyatangurire mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Kumvo z'abegereye rero by'umwihariko igisoda cy'u Burundi baravuga ko abasoda bashika kuri 25 aribo baje kugenda baraburira ubuzima mu kurasana kwaje kugenda kuragaragara hagati by'umwihariko y'inzego z'umutekano z'u Burundi zisanzwe zirakorera ku butaka bwa Kongo, zazimaze iminsi ziri mu birindiro by'umuhari Red Tabara, aho baherutse by'umwihariko kuambura ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Amakuru akomeza kugenda aradushikira aravuga ko Red Tabara yaje gukora igitero cy'ubugome cyo kwihimura, bikaza gutuma abasoda b'u Burundi benshi baza kugenda barahasiga ubuzima. Amakuru y'UHUTA dafite ivumbi aravuga ko imodoka zibiri z'amakamyo y'igisoda by'umwihariko arizo zaje kugenda ziranyura by'umwihariko ku kibaya cya Rusizi, ahasanzwe harahurira cyangwa se hari urugabano rw'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abazibonye bavuga ko ari imodoka za gisirikare ndetse zisanzwe zizwiho gutwara abantu bapfuye, ndetse hakaba hari n'izindi modoka by'umwihariko z'imbangukiragutabara by'umwihariko cyangwa za ruseha abaniha za gisoda zaje kugenda ziranyuraho zihuta cyane, aho bivuga ko zari ziriko ziratwara indembe. Bivuga ko rero by'umwihariko muri izo ngwano zamaze kugenda ziraba muri rino joro zaje gusigariro intwazangabo zimwe na zimwe z'u Burundi by'umwihariko ziza kugenda zirasiga ubuzima, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomira muri rusange. Hari abatajya umunwa mu kugaragaza ko Burundi bwongeye kugenda baratakaza abasoda benshi, mu gihe Red Tabara yakomeje kugenda iratangaza ndetse iragaragaza ko yiteguye kuzotanga isomo rikomakomeye cyane kugendanye n'ibikorwa bigendanye no gushaka kuzabihimura muri rusange. Red Tabara iramaze igihe iragaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi, ndetse ikaba yari imaze iminsi iriko irubaka ibirindiro bikomakomeye cyane mu bice bya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Leta y'u Burundi yarashyize imbaraga mu bikorwa bigendanye no guhangana n'iterabwoba, ndetse yanavuze ko igomba kuzahangana ni Red Tabara. Red Tabara rero nayo ivuga ko idashobora kuzihanganira imitegekere ndetse n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye, aho bakomeje kugenda baramushinza by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye birimo kudahereza agahenge abatavuga rumwe nawe, ndetse gushika ubu ngubu akaba ari ibikorwa bikomeza kugenda byibonekeza. Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda yotswa igitutu rero n'ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango igiye itandukanye
cyane aho bakomeza kugenda baramusaba ndetse bakomeza kugenda baranagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko intwaro yiwe ikomeje kugenda irarangwa no kwica ndetse no guhotora mu gihe Burundi kandi by'umwihariko buriko buritegura amatora yimirijwe mu mwaka utaha 2025-2027 mu gihe kandi komisiyo ijejwe gutegura amatora yigenga izwi nka yigenga nga mu gihugu cy'u Burundi iherutse guhamagarira abanyagihugu benshi by'umwihariko kuzatangura ibikorwa byo kwiyandukuza ku barekuriwe kuzitabira ibikorwa by'amatora. Ni nako kandi umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu butumwa burutse gutangwa by'umwihariko n'umuyobozi mukuru Nyeniteka Reverien Ndikuri yaherutse gushira abona yarasabye abanyagihugu benshi cyane bagiye batandukanye cyane cyane abasanzwe ari abanywanyi abagomya banga CNDD-FDD yuko by'umwihariko bazabe abambere mu kujya kwiyandukuza mu barekuriwe kuzotora mu bambere. Mu Burundi harakomeza kwibonekeza ibibazo bigendanye n'umutekano muke cyane. Biravuga ko rero by'umwihariko mu nama Gervais Buca bataziranda kugarika asanzwe ari umushikiranganje wa mbere by'umwihariko yagiyemo muri Guinea Equatorial igendanye no kwigira hamwe ibigendanye n'umutekano w'ibihugu bibihuriye muri uwo muryango. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse arerekana neza yuko abatari bakeya by'umwihariko bakomeza kugenda by'umwihariko bagaragaza ko Uburundi bwafashe ingingo yo kwinjira muri iyo nama gihutihuti kugira ngo bashe kuba bwosaba umutekano bwosaba by'umwihariko inkunga y'umutekano. Bivuga ko rero Uburundi bukeneye amahera yo kugura ibikoresho bikomakomeye cyane bigezwe bizobafasha mu guhangana n'ikibazo kigendanye n'umutekano mu gihe amatora yoba arimbanyije cyangwa se ari maraba, ndetse bakaba bashobora no kuzosaba ingabo zishobora kuzoza gucunga umutekano nga muri kino gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe by'umwihariko bamwe mu basesenguzi bagaragaza ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye uko byagenda kose bigoranye yuko yo kwikiza ritabara, mu gihe abandi bavuga ko by'umwihariko nayo yakomeje kugenda arahereza umurindi abasanzwe baramujwanya mu nyuma yuko yananiwe kugenda araborohera, akaba akomeza kugenda yerekana neza yuko yifuza kuzobarwanya muri rusange. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero harasanzwe harabarizwa abasoda b'u Burundi bari mu byiciro bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange aradusumira. Hari abasoda b'u Burundi binjiye muri ibyo bice by'umwihariko mu nyuma yuko bagiye muri Kongo kuhangana n'umwari wa Tabara ukorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo, abandi bakaba barinjiye muri ibyo bice by'umwihariko mu buryo bwo kugira ngo babashe gufatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa M23 umaze igihe warigaruriye ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ariko kandi Burundi bukaba buvugwa mu kuba by'umwihariko bufatanyije n'imihari igiye itandukanye irimo nka FDLR, abamayimayi ndetse n'abazarendo muri izo operation bagenda barakora, ndetse abatari bakeya bakaba batajya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko by'umwihariko bitanga isura mbi ku gisoda nk'u Burundi cyahoze gifise izina rikomakomeye cyane nga mu karere k'ibiyaga binini. Ariko kandi nanone bikaba abigaragaza ko by'umwihariko atakintu na kimwe byabashije kuba byohindura aho Burundi bwamaze kugenda buratakaza umubare munini w'abasoda muri ibyo bitero. Uburundi rero burakomeje kugenda bushimangira ko bwiteguye kuzakomeza burakurikirana Tabara mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba boyica intege. Bivuga ko ari intego yibihaye mu rwego rwo kugira ngo yice intege itazahiyahiya iragaba ibitero mu gihe azaba harimo amatora nga mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. ADF nawe ni umuhari urwanya ubutegetsi bwa Uganda ariko usanzwe urakorera ku butaka bwa Kongo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira rero nuko ibihugu bimwe na bimwe bikomeje kugenda birafata ingingo yo kwinjira ku butaka bw'ibindi bihugu birajya gukora operation zigendanye no kwirengera ndetse no kwicungira amahoro n'ituze. Mu nyuma y'uko rero Uburundi bwosinyanye amasezerano n'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko agendanye no kugarura amahoro n'ituze ndetse no guhangana n'imihari igwanya icyo gihugu irakorera muri icyo gihugu ca Kongo, Uganda nayo irangowe na Yoweri Kaguta Museveni ntabwo yigeze iratangwa mu kugirana amasezerano na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haramaze iminsi nabwo haravugwa operation zikomakomeye cyane by'umwihariko zihuriweho hagati y'igisirikare cya Uganda UPDF ndetse na Kongo
rero igiseke cyayo cya FARDC mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umuhari wa ADF rero ushyirwa mu mihari ikomakomeye cyane isanzwe irahitana abanyagihugu benshi nga mu gihugu c'Uburundi mu gihugu ca Congo ndetse ikaba inagaba igitero mu gihugu ca Uganda. Igisirikare cya RDC FARDC n'icya Uganda rero UPDF baratangaje ko by'umwihariko kwa kane kw'igenekerezo ya 17 ukwakira 2024 ko rero bishe abayobozi babiri b'umutwe w'inyeshamba wa ADF mu bikorwa byakozwe mu mpera z'icyumweru giheze by'umwihariko bikabera mu gace ka Bapere akarere ka Lubero ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakorama aradusomera. Umuvugizi w'ishami rijejwe ibikorwa bya gisirikare mu karere ka Sokora ya mbere Grand Nord wa FARDC Colonel Make Hazukai yaratangaje aya makuru z'urwandiko yaremeje ko abo bayobozi babiri bitwaga Manze Musa ndetse na Dijafa uzwi rero ku izina rya Muhadari bari inkingi ya mwamba mu mikorere yo muhari wa ADF usanzwe urwanya ubutegetsi bwa Uganda. Buri wese yarafise rero nshingano zo kumenya uturere z'umwihariko twakorerwamo ibitero ndetse no gutegura ibikoresho by'abarwanyi babo nk'uko biriko biratangazwa. Nkuko rero Colonel Make Hazukai avuga ko ibi byagezwe by'umwihariko kubera kongera igitutu by'umwihariko ku mwanzi. Ati ubufatanye bw'ingabo za FARDC ndetse na UPDF ziri mu bikorwa byo kurwanya umwanzi mu gace ka Bampere zakajije igitutu ku mwanzi. Habayeho rero imirwano hagati by'umwihariko twarabatsinze. Uyu munsi turi mu byishimo, turafise amashusho n'ibimenyetso byose ko rero ari ko hari aba bombi koko rero baba baramaze kugenda bicwa. Umwanzi arimo rero kurwanywa bikomakomeye cyane ndetse biragoye kwinjira mu bice rero birimo gukorerwamo ibi bikorwa nk'uko bizama biratangazwa cyangwa se birimo biravugwa. Ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko haramaze iminsi haravugwa operation by'umwihariko igendanye no guhiga aba bagwanyi bo muri ADF, ariko kandi hari n'indi operation ikomeje kugenda irategurwa ariko iyo bivuga ko ishobora kuzaba indyankurye. Ni operation n'ubundi aba barwanyi bo muri FARDC bashobora kuzahanganamo n'umuhari wa FDLR nk'uko bikubiye mu masezerano yasinywe i Urwanda mu gihugu ca Angola nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko bamwe bagaragaza ko iyi ngiyi ari operation y'injyana muntu ndetse bizagorana yuko FARDC ishobora kuzayifashisha cyangwa se kuzayifasha kuko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Kugeza ubu ngubu kandi by'umwihariko ibi bikorwa byose biriko biragera no kuvugurura imikorere ndetse n'imikoreshereje ya zimwe mu ntwaro ndetse n'igisoda cya Kongo nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Amakuru y'uhuta aravuga ko igisoda c'Uburundi igisoda ca Kongo gisanzwe kirafatanya n'Uburundi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo nka SADC bafise gahunda ndetse n'intumbero ikomakomeye cyane by'umwihariko igendanye no kurangura ndetse by'umwihariko no gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo bazane by'umwihariko icyo twakwita ibikoresho bishasha muri iyi ngwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa aradusumira. Ibi byose birakomeza kugendana no kurambagiza izindi ntwaro zikomakomeye cyane zigezweho, haba zimwe mu mbunda zishobora kwifashishwa mu kurasa mu ntera ya kure, indege z'ingwanyi by'umwihariko bariko bararambagiza mu gihugu cy'Ubuhinde kuko amakuru avuga ko hari ibiganiro biriko birabera i New Delhi birahuza abayobozi mu ngabo za Kongo ndetse n'iz'Ubuhinde, ariko kandi hakaba hari n'ibindi bikorwa bigendanye no gutanga imyimenyerezo ku basoda benshi cyane bigiye bitandukanye. Ibi biragaragaza neza ko leta ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje kugendera amaramaza mu kurwanya imihari igitandukanye isanzwe irakorera muri icyo gihugu. Inama y'abaminisitiri by'umwihariko mu gihugu ca Mali yarateranye kwa gatatu kwigenekerezo kwa gatanu kwa kane by'umwihariko kwigenekerezo ya 17 ukwakira 2024 yarazamuye mu ntera abasirikari bakuru bagize uruhare rero mu guhirika ubutegetsi barimo President Colonel Assimi Goïta wagizwe by'umwihariko wahawe ipeti rya mbere rikomakomeye cyane muri icyo gisoda. Inama y'abaminisitiri yo muri Mali rero kandi yaranazamuye mu ntera abandi basirikari bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi ndetse banahawe imyanya muri guverinoma y'inzibacyuho, bamwe rero abandi bahawe
izindi nshingano. Minisitiri w'ingabo Colonel Sadio Kamara rero Perezida w'inteko ishinga amategeko Colonel Marco Diawa, Minisitiri w'ubwiyunge Colonel Isma Wangu ndetse na Colonel Modibo Kone ushinzwe ubutasi, bose barahawe ipeti by'umwihariko rikomakomeye cyane muri icyo gisirikare. Mu gisirikare cya Mali ipeti rya generali ryarahawe perezida, niryo rero riruta by'umwihariko ayandi nkuko bikomeza kugenda bivugwa, rigarukirwa by'umwihariko ariyo peti bagenda baragarukiraho nkuko amakuru akomeza kugenda agaragara. Ni ipeti rero by'umwihariko riba rikomeye cyane ku buryo by'umwihariko riba riruta ayandi mapeti nkuko byama biratangazwa. Perezida Assimi ayoboye leta y'inzibacyuho by'umwihariko kuva umwaka wa 2021 mu nyuma yo gukuraho Baha Andao wari wagiyeho by'umwihariko mu mwaka wa 2020, ubwo rero agatsiko abasirikare kahirikaga ubutegetsi bwa Ibrahimu Boubacar Keita nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Amakuru akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara, ndetse by'umwihariko amakuru akaba akomeza kugenda kugeza ubu ngubu rero abasesanguzi n'abandi bakurikiranira hafi bikomeza kugenda biragaragara, bakomeza kugenda barashimangira ko hongeye kugaragara operasiyo ihuriweho n'ibihugu byombi ari ishobora kuzatanga umusaruro kurenza uburyo by'umwihariko iyo operasiyo ishobora kuzokorwa n'uruhande rumwe rwa FARDC. Hari bamwe bagaragaza ko by'umwihariko akazi ka General Major Peter Chirimwami Nkuba hasanzwe ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru kagiye gutangirira ahangaha, ndetse gushika ubu ngubu abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bagaragara ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko aribwo by'umwihariko hagiye kugaragara yuko uyu mugabo ashobora kuzofata ingingo yuko aba FDL bashobora kurungikwa mu gihugu cy'u Burundi. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusore mu masaha imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.